bakunzi ba Asia Vibes TV, umusi w'Imana mwiza ugira 19 mu mwaka w'amasabamana B. Umusi w'Imana mwiza mwese. Muri uno musi w'Imana aho muzoja kuhimbariza hose, ijambo risamirana ni ijambo tumaze imisi tuyagirwa n'umwanditsi w'injiri Yohani. Twatanguye atwereka Yezu agaburira abantu imikate, aciye ku kana gatoyi gafise udukate 2 n'ifi 5. Yohana arasubira aradufasha gutera intambwe, aratwereka Yezu yigisha igihugu c'Imana, kutirukira gusa umukate uhera, umukate umuntu arya ntiharenge amasaha 28 ataratandukana nawe. Ati nimurondere umukate udahera, ujyanye n'umwana w'umuntu azoba. Twarangije umusi w'Imana uheze avuga ati jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mw'ijuru, uriyo mukate azokwamaho. Ndi wa mukate utanga ubuzima buhoraho. Kuri uyu musi w'Imana rero twakira iryo jambo, turamenyereye kuryumva. Mbere twebwe abakristu twemera isakramento ry'Ukaristiya, mu bwenge tukaca tunyarutsa kubona ko Yezu ariko aratwigisha ibijanye na Ukaristiya nyeranda. Kuri iyi njiri rero yo kuri uyu musi w'Imana ugira 19, aya majambo meranda dusanga kwa Yohani muri iki kigabane ca 6, tukaba tugeze ku karongo ka 41 gushika ku ka 51, aratwereka ingene uyu mwidondoro wa Yezu utoroshe kwakira. Jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mw'ijuru, uriye uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Vyongeye, umukate nzotanga n'umubiri wanje uzanira isi ubuzima. Igice ca mbere c'ayo majambo, jewe ndi umukate w'ubuzima, jewe ndi wa mukate muzima utanga ubuzima buhoraho, ayo majambo aratsitaza abayahudi. Arabatsitaza kuko ntahuye n'ukwemera kwabo. Bobo umukate barawuronse mu gitabo c'amategeko, muri Tora bahawe na Musa. Niwo mukate ubagaburira ukabahaza, itegeko rya Musa. Kandi barazirikanye mu vyanditswe vyeranda yuko atawubona Imana mu maso ngo abandanya abaho. Ivyo turabibona mu kigabane ca 30 c'igitabo c'ihunguka, ku karongo ka 20, Musa ariko araganira n'Imana. Ntawubona Imana mu maso.
eka no mu bwuzure bushasha mw'ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye Timote, Pawulo arabivuga mu kigabane ca 6 akarongo k'16. Imana n'umukama akura bose, n'umuco utegerwa watanumwe mu bantu yigeze amubona kandi atanushobora kumubona. Rero ayo majambo yaba mu bwuzure bwa kera ku Bayahudi, yaba mu bwuzure bushasha ku bitwa ko bari bamaze kwakira Yezu mu gihe ca Yohani, yari amajambo atsitatse. Rero bavukanye kuri uyu munsi w'Imana, dusubire natwe tuve mu kamenyero k'ayo majambo. Ndabatumirire iyo muja hose gusenga, iyo muzoja hose mu masengero kuzirikana iri jambo ry'Imana, musubire mwambaze mutima mweranda, kuko na Yezu arabitwibwirira ati amajambo ntawe ushobora kuyategera atayahishuriwe na Data, ntawe ushobora kuyategera. Twebwe rero twibajije ko tuyategera, twayategereye, ni inzira yo kugwa mu buhakanyi, ni inzira yo kuba muri uyu mugwi w'Abayahudi bazi ko Imana atawuyibona, bazi ko Imana atawushobora kuyikorako, bazi ko Imana ari mudashikirwa. Hanyuma bakabona umuntu bazi se w'umubaji Yozefu ariko aravuga ati uwumbonye ababonye Imana. Dusubire dukundire Yezu, we asubiye kutubwira ati kugira ngo ntimugwe mu buhakanyi, mwumvirize Data, niwe ashobora kuduhishurira mwana muri mutima wiwe, muri mutima wiwe. Uyu munsi w'Imana ube ugusubira gusaba mutima wa Data kugira ngo anyengetere ubuhakanyi bwacu, kuko uyu Yezu tugaragaza mu kwemera ko yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya akigira umuntu, ni uyu munsi atubwira ko ari wa mukate w'ubuzima, uwuriye azohoraho, kandi uyo mukate n'umubiri wiwe. Uyu munsi rero turi imbere y'ubwo bwitonzi, ubwitonzi bw'inkuru nziza ya Yezu Kristo, aho Imana yiha umubiri mu nda ya Bikira Mariya, aho Imana yigira umukate w'ubuzima tumanyura mu ijambo ryayo, iryo jambo rigaheza rikatwuzuza ubuzima. Kuri uyu munsi w'Imana ntiturashikira neza nyezina Ukaristiya. Yohana aracadufasha kuduga. Uyu munsi uyo mukate w'ubuzima Yezu avuga ko ari umubiri wiwe, wa mubiri yiha mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mweranda akigira umuntu, uyo mukate ni ijambo ryiwe. Nico gituma bavukanye uyu munsi twosubira tugasaba iyo nema ya mutima iduherekeze mu kwakira amajambo meranda dusoma mu vyanditswe vyeranda. Uyu munsi Pawulo niwe abwira Abanyefezi ati nimukomeretse ikimenyetso ca mutima mweranda mwaronse, kuko uwa Kristu yararonse kashe muri we ituma aba icibare ca Kristo, icibare ca wa mutima ari we aguma atwigisha Yezu ari we,
aguma atwigisha, akadufasha kwemera aya majambo agumye ati jewe ndi wa mukate wamanutse uva mu ijuru. Uyu mutima ni wadusaba, adufasha igihe dusoma aya majambo meranda, kutabona ko ari amajambo asanzwe, kutabona ko ari imigani yarementanijwe n'abantu, ariko tukavomamwo ubuzima, kandi ubuzima buhoraho, tukavomamwo imfunguro, kandi imfunguro y'ubuzima buhoraho. Mwakire rero nka nkama, mushire ku muzirikanyi iri jambo ryo mu gisomwa ca kabiri Pawulo yandikiye Abanyefezi ati ntihagire ijambo na rimwe ribi ribava mu kanwa, nivyaba nkenerwa muvuge ijambo ryoshika kunyota umuntu rikagira neza. None ivyo vyoshoboka gute tudafungura iryo jambo, kandi tukarifungura dufashijwe na mutima? Kuko iyo ufunguye iryo jambo urongowe n'ubwitonzi bw'iyi si bushingiye ku bwenge bwa muntu, iri jambo umuntu ararimira mirunzwa rikavyara ibitari vyiza. Kugira ngo rivyare vyiza duhamagariwe guherekezwa na mutima. Nico gituma Pawulo atugabisha ntidushavuze mutima mweranda, ntitwakirira ijambo tuyobowe n'ubwitonzi bwa muntu. Nico gituma mubona iri jambo uyu munsi risomwa, ariko ugasanga ibyo ririko riravyara ntivyerekana Imana se umukama wacu Yesu Kristo. Nimuze twakire iri jambo tuyobowe n'ubwitonzi bwa Kristo, tuyobowe na mutima wa Data, we atuyobora tuganisha kwa Yesu, we adutuma tubaho twigana Yesu, we yatwitangiye nk'ingoro rimoga neza ngo natwe dushobore kumoga neza imbere ya Data. Bavukanyi, ndabipfurije umunsi w'Imana mwiza. Mutima mweranda, mutima wa Data atwongorere, mutima wa Data adufashe kuvoma amajambo y'urukundo, amajambo y'imbabazi, amajambo y'ukurekuriranira, nk'uko Pawulo abibwira Abanyefezi. Maze uko twakira Yesu, umukate w'ubuzima, ijambo ritanga ubuzima, ubuzima bwacu buba ubuzima buzira ubukazi, buzira induru, buzira umwikomo, buzira ibitutsi. Ivyo vyose nibizanana bwa bwitonzi bw'isi. Yesu ati jewe ndi wa mukate w'ubuzima, kandi uyo mukate n'umubiri wanje. Iryo jambo aritubwiye kugira ngo turyemere. Uwuryemeye aronka ubuzima budahera, kuko nico camuzanye. Ndakwipfurije kuja mu mugwi w'abemera iryo jambo, kuko iryo jambo ni inkuru nziza ya Data. Nimuze turihitemwo, mutima adufashe kuvavanura n'ubwitonzi bw'iyi si itujana mu bitutsi, ikatujana mu nduru. Ubwitonzi bw'iyi si itujana mu mwikomo, itujana mu ishavu riducumuza, rikadutuma twica. Nimuze twakire Yesu, umukate w'ubuzima.
mu ijambo ryeranda, uko turisanga mu bwuzure bwa mbere rikaranguka muri uyu atubwiye kuri uyu wa Mungu ari we mukate w'ubuzima, kandi uyu mukate ukaba umubiri wiwe. Mugire umunsi w'Imana mwiza, aho muzoja gusenga abasaseredoti abadiyakoni bazokuhire. Mutima mweranda abandanye abayobora, mutima mweranda abandanye aduha gutsinda ubuhakanyi bwose.